Hello guys, nizere ko meze neza, ndagushimira umukunzi wa Inkingi Media, ndakwifuriza kuranirwa mu buzima n'ibikorwa byawe bya misi yose. Uno munsi ushobora kuri mu gihugu kitagira monetization, ndavuga kuri Facebook, TikTok, Instagram n'izindi cyane ko tuzi YouTube isanzwe monetization mu bigo nka byinshi ikunda, ariko no munsi tugomba tuvuge kuri bantu monetization idakunda canke bari mu bihugu soit bidafitaniye licence ya monetization bivanye na plateforme ari karakorera ko ndiko ndavuga nka TikTok, Instagram, Facebook n'izindi. Ushobora kuba uri wa mu content creator gitangura urugendo rwawe rwo gukorera ku ma platform atandukanye, ariko ukabutarashikana amategeko canke amabwirizwa y'urubuga kanaka uriko urakorera. Kuno munsi nibo bantu ngomba ngo tuyage cyane cyane, nagomba ndakubwire ngo ntucike intege motifu ngo igihugu urimo nta monetization Facebook, TikTok, Instagram n'izindi canke igihugu urimo byaranse ko monetization yawe ikunda. Nagomba ndakoze ndakubwira ngo ntucike intege, ahubwo komeza aho nyene, gira inguvu. Uno munsi nje ndabazaniye uburyo bushika 10 dushobora guca amafaranga kuri internet tuba dukoresha muri za mbuga nariko ndavuga TikTok, Instagram, Facebook n'izindi, mu gihe ufise audience. Audience ni ukuvuga iyo ufise abantu bagukurikira kuri izo mbuga zitandukanye. Ubwo buryo 10 rero nibwo ngomba ngo turabire hamwe. Ukaba utaragira subscribe, ndabusaba mubanze kandi subscribe kuri Inkingi Media kwishene yacu, ugire partage, maze ejo canke igejo tubandanye dusangira ikiyago. Nuko rero uburyo bwa mbere mu gihe utarashikira monetization, mu gihe igihugu urimo kitagira monetization, dufate par exemple Facebook, TikTok cyangwa Instagram, na cyane ko tuzi ko ni imbuga zifite audience nini cyane, ni imbuga zirabwa n'abantu benshi cyane. Mu gihe ufite page cyangwa ufite Facebook profile, nuko nuvuga TikTok cyangwa nkavuga Instagram, hari uburyo nakubwiye ko ari uburyo 10 ushobora gucamo amafaranga utarindiye mu monetization, na cyane ko na monetization ishobora kwanka canke bikagorana mu nzira zigenda zitandukanye. Uburyo bwa mbere n'uburyo bwitwa affiliate marketing. Affiliate marketing novuga muri rusange ni nk'uburyo bwo kwamamaza. Wamamaza kuri bande? Wamamaza kuri abantu ufise kuri za mbuga zawe, wamamaza muri ya audience yawe, maze umwanya n'umwanya ukabona uratanguje kwinjiza amafaranga kandi nta monetization Facebook, TikTok, Instagram ufise, ariko amafaranga akagushikira. Uburyo bwira kabiri n'uburyo bwa freelancing. Ubwo buryo bwa freelancing novuga ni nko kudandaza ubumenyi ubwawe, kwidandaza cyangwa kudandaza ubumenyi bwawe, mw'icyo gihe ukabudandaza ku bandi bantu hanyuma ugahembwa, maze ugakabakaba ku mafaranga nk'abandi bari monetization. Nagobana nakwibutse ngo akenshi iyo turiko tuma monetization Facebook, uzura abantu benshi bari kwatubwira monetization Facebook n'abantu batari mu Burundi, batari mu Rwanda, batari no muri Congo, bari muri bya bihugu twagera tudodagura bifise monetization Facebook. Ikigira gatatu, uburyo bugira gatatu n'uburyo twokwita online teaching cyangwa online coaching. Online coaching ni muri cyagiye ushobora coaching umuntu canke kwigisha umuntu bya online, ariko mibyo byose biba byavuye ko ufise audience, ko ufise page yawe ikuze, ko ufise TikTok ikuze, ko ufise Instagram ikuze, ugaheza ukaronka tiyo yo kubikishamo, maze ugakabakaba amafaranga. Uburyo bugira kane n'uburyo novuga ni nko gucuruza ubumenyi. Gucuruza ubumenyi ushobora kuzi ikintu kanaka, maze ukagenda ukidandaza kuri za mbuga zitandukanye, hanyuma bikagirane ugaheza ukaronka amafaranga. Uburyo bugira gatanu novuga ni nk'uburyo bwa video editing cyangwa content services. Iyo mvuze content services ni za content uzogenda ugira, content uzogenda ugira par service cyangwa ari ama video editing, ukagenda ubikorera abandi bantu mugabo byaciye kuri ya audience ufise kuri ya platform yawe, maze hakaba ariho uronderera clientele, hakaba ariho ugenda gukorera ibyo bikogwa. Ikigira gatanu, uburyo novuga bugira gatanu yes, novuga ni gestion de page. Ama gestion de page
ushobora kuba umuntu ufise ubumenyi mu bintu kanaka, prendre par exemple ukaba ushoboye kugera Facebook, ukaba ushoboye kugera Instagram y'amakampuni agenda atandukanye, mw'ico gihe urashobora kuronka amafaranga mubaye na bwa bumenyi ufise, maze ukaba umugestionnaire abanyamapazi ugenda uyaduza canke uyamamaza ko ibintu bitandukanye izo kampuni ziba ziriko ziragirana, ziba ziriko zirakora. Ikigira indwi nico twita dropshipping. Ico twita dropshipping ni gucuruza ibintu by'abandi, ugasanga uriko uracuruza ibintu by'abandi nta duka ufise, ariko uriko uracuruza online. Mw'ico gihe tugahembwa na bene amakampuni cyangwa ugahembwa via les commissions zavuye ku bintu wagizene wacuruje. Ugira umunani nivyo no kwita blogging. Blogging kwita blogging canke affiliate links. Ni par exemple kujya kuntu ushobora kuba ufise audio kugira platform ya Facebook canke Instagram n'izindi, ukagira blog. Iyo blog ishobora kuba monetize canke ntibe monetize, ariko ukagenda uhembwa direct na ba bantu bariko barayikorerako. Bariko barayikorerako bakaba ari baguhemba. Mw'ico gihe ntube witeze kuzohembwa par monetisation. Ico no kwibutsa nakubwira, monetisation ntitwame tuyishize mu mutwe, ntitwame turiko dukorera ama content kubwo kuzoba monetize, kuko birashika monetisation ikanka ejo canke hirya ejo wagira ngo urashikira amateka n'amategeko yo kugira ngo ushike monetisation, ariko bikanka. Mbi iyo byanse uca wiheba. Ntabwo wiheba, ahubwo niyo mpamvu nakuzanira intambwe zika 10 ni mugihe monetisation yanse canke monetisation ngitarakunda, ubu urifashisha inzira imwe kugira ngo ntucike intege kuri za content uri kurakrea, bya biganiro byawe uri kurakora, ya mashusho canke ibindi byose uri kurakora kuri internet. Ntuze gucika intege motifu ngo ibi nubwo no bikora nta monetisation, na cyane ko kenshi usanga turiko turacibwa intege n'ikintu ca monetisation. Ikigira 9 nico no kwita consulting and digital services. Consulting and digital services bwani nka consultants ugenda ugira ku mapaje cyangwa ku mbuga zigenda zitandukanye, soit en ligne cyangwa muri ico kibanza nyene, akaba ari we ugenda urakonsulta mbega hakenewe iki twokora gute kugira ngo iki niki page y'abandi cyangwa company yevoriwe byare platform ukayiduza, soit ugahembwa ari company guhemba cyangwa mukavugana ukuntu abasero n'amaposte canke amaposte ubu uri kurakorera ku iyo platform, bakagenda baguhemba sero n'amaposte. Ikigira novuga icanyuma aricyo c'icumi nico twita promotion directe canke publicité privée. Promotion directe cyangwa publicité privée ni kwa kuntu ni ufise audience Facebook, TikTok, Instagram, ufise mirimo cyo gushaka kuja gupublika ikintu ukagihemberwa, soit ari wagutumye cyangwa ari iki wawe naho kikakuzanira avantage kubera ufise platform uriko urakorerako ejo canke hirya ejo. En plus uriko urakorera kuri platform yawe urikora nunguka, kandi ejo canke hirya ejo nayo izotindikure. Niba uri mu gihugu gifite monetisation, niba uri mu gihugu gifite licence ya monetisation, ejo canke hirya ejo ube monetize en plus wari usanze uriko uracira amafaranga kuri iyo platform yawe. Kuba content creator ni kimwe n'amahitamo yo kurondera content ubo uri kurakoresha. Ikindi icingenzi rero ni nukumenya mbega mu gihe monetisation idakunda, mbega naje gukora iki kuri platform yandi. Mu buryo busanzuye tuzogenda dukora video cyangwa twiga kuri point imwe tumenye ngo iyikora gutya, dusigure imwe affiliate marketing ikora gute, affiliate ikora gute, online coaching, online teaching ikora gute, gucuruza ama e-books, ama PDF byo bigenda gute. Byose binagomba kubwire bibera online via la visibilité, via audience ufise kuri platform yawe, ari Facebook, ari TikTok, ari Instagram,
imwe mwizo ikaba ari uhitamo swat uzikoreshereza rimwe canke ugakoresha imwe. Tumenye ngo video editing zozo zicuruzwa gute, dushobora kuzidandaza gute, dushobora kubyaza umusaruro video editing n'ama content dukoresheje za platform zacu dusanzwe dufise canke za ambiance dusanzwe dufise, ama gestion de page, dropshipping, blogging and affiliate links, consulting and digital n'ibindi. Tugende tudondagura kimwe kimwe mw'ubwo buryo 10 bwose. Ndakwijeje yuko nitwamara kudondagura kimwe cyose uzoheza ugira amahitamo. Nimba page yawe Facebook, nimba TikTok yawe, nimba Instagram yawe ubona ata monetization, ata cyizere ca monetization ifise, canke ubona ikiri kure kubwo kuzoba monetize, canke ari indi problem yabaye kanaka, mwizi nzira 10 zizogufasha inzira imwe canke zibiri canke zitatu bivanye na shwa yawe ushobora kwitiza, ushobora guhitamwo ejo canke hirya y'ejo ukabona amafaranga atanguye kugira ante atanguye kugushikira mu mufuko wawe via les plateformes. Gukoresha internet ni cingenzi, twijukire gukoresha internet, twijukire gukoresha ama platform na cyane tubyarira umusaruro. Nuko ndagushimiye mukunzi wa Inkingi Media, ndasubiye kukwibutsa ngugire subscribe mu gihe utaragira subscribe, hanyuma tubandanye n'urugendo dusigurira video imwe ku yindi kugira ngo tumenye mbega uburyo bukora gute, ejo canke hirya y'ejo duheze twavance tubandanye n'ibindi, tubandanye twiga. Ni Inkingi Media, ishure ryigisha ibijyanye n'iterambere na internet, guca amafaranga dukoresheje telefone, internet hamwe n'ubumenyi bwacu. Ni Bisimani Rakiza Marikumwe, ndakwifurije kwanyurwa mu bikorwa byawe. Bye bye.